Ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'amakomine vyabereye ku mutumba Santunda wo muri zone Shore muri komine Busoni intara ya Butanyerera. Ni ibirori vyaranzwe n'intambo zivuga ku bijanye n'akaranga ka basokuru eka ndetse mbere no kwerekana ubuhinga budasanzwe abana bagendana ubumuga bwo kutumva berekanye nabo ko bafise ibitari bike boterera mu iterambere. Musitanteri wa komine Busoni Karenzo François Xavier mu ijambo ryiwe ry'ikaze akaba yashikirije ibitari bike vyaranguwe mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'inyubako, indero, amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi. Inyuma y'ivyo musitanteri akaba yashikirije imigambi myinshi bipfuza kurangura maze agatera kamo abene gihugu ko gukoresha neza abagira neza batatu Imana yabahaye kugira bashike kwiterambere rirama. Nayo buramatari w'intara ya Butanyerera Victor Segasago akaba yaganiriye n'abene gihugu bo muri iyo komine kubijanye n'intunganyo nshasha, akaba yashimikiye ku kwegereza ubutegetsi abene gihugu maze indongozi zikagira uruhara rwo kumurikira abo zirongoye kugira bashike kuri yambona kazoza. Segasago yibukije kandi akamaro n'intumbero y'umunsi mukuru w'amakomine hamwe n'ivyashizwe imbere muri uyu mwaka w'amafaranga. Segasago Victori akaba yaboneyeho akaryo ko gukebura abene gihugu kubijanye no kugurisha amatongo. Utagurisha amatongo y'umuryango ajya mwarazwe n'abavyeyi banyu, kuko twarabonye ko ari iyo ntandaro y'ibibazo mu muryango. Umuntu agurishije itongo turiko turahimiriza yuko abantu barima bagatera ikawa bagatera amavoka. Ugurishije iyo tongo izo kawa izo voka zotera hehe? Bari abatware bo hasi bo muri zone no ku mitumba yuko muhagarara ko nimwe mu vyabona ntihaze hagire umuntu abugurishanya itongo y'umuryango. Ivyo birori bikaba vyaranzwe no gushikiriza ubushimwe ku bantu babaye abambere mu gukora ibikorwa vy'iterambere muri komine ya Busoni, aho bene gukora neza kurusha abandi bahawe impapuro z'iteka ziherekejwe n'ibahasha ry'amafaranga.